si ubwa mbere koko mwabivuze namwe mu Burundi haba ibikorwa byo kurondera kwegeranya abantu. Buriya abo muri severe barabizi, mu 1964 harabaye kugerageza kwegeranya abantu bamaze kubona imishamirano yari cane mu nzego z'igihugu, cane mu mugambwe w'adasigana iprona warongoye igihugu no mu nama nshingamateka. Baragira inama Igitega yamaze iminsi itari mike, bagira bati turabe ingene twosubiza hamwe. Baravugana, mugabo ugiye kuraba ivyakurikiye barahendanye, kuko inyuma niho haca hatangura kuboneka amarorerwa n'ubu tugikurikiranwa n'ingaruka mbi zayo. Barahendanye mu 1988 gushika mu 1991 harabaye umugwi w'igihugu ujejwe ikibazo c'umwe bw'abarundi. Twari kumwe muri wo na nyine cubahiro musenyeri turi kumwe ngaha Evariste Ngoyagoye. Twaragerageje mugabo ntivyateye imbere, kuko mwarabonye nyuma nta myaka 3 yaheze tutaguye kandi mu kaga. Aha ndagira kandi ndabahe un témoignage. Jewe ndi mu bashinze umugambwe Sahwanya Frodebu, ndi mu banditse, ahubwo rije nanditse amategeko gedegwako mbere n'akaranga mutima ka Sahwanya Frodebu, projet de société. Mu byo twari twanditse mu ngurikire mwumve, kuko hari ibyo nza kuvuga inyuma bikomeye. Twari twanditse yuko mu mugambwe Sahwanya Frodebu tutazokwemera ko hinjiramwo abagizeho nyabwoko. Hanyuma bishikiriye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ati ico kintu mutagikuyemwo uwo mugambwe wanyu ntituwemerera. Uwo mushikiranganje yitwa Ngeze François, Imana yaramaze kumuhamagara. Hanyuma rero jewe ndibuka yuko Melchior Ndadaye yari ngaha, jewe ndiko ndatembera iboraya, ndiko ndamenyesha umugambwe, aca arandumako ati nyabu natebuka, ati vya bintu wandika umushikiranganje Ngeze yavyanse. Mbe yavyangiye iki? Mutega amatwi mwumve akamaramaza ku barongozi bamwe bamwe ndaza kubishikako. Yanditse ngo muvuze gutyo muba muvuze yuko umugambwe Sahwanya Frodebu wanyu atamututsi azokuza bw'ikirenge. Sindamubesheye kuko ndafise urupapuro kw'ijambo yari yahaye ikinyemesha makuru c'abafaransa AFP, ndarufise kandi sinuza kumubeshera nukuri. Iyo rero niho ngira ntambukenza, iyo rero abari mu nzego zo hejuru batumva, badategera, batagendera uko kurondera ukuri mu nzira yo kumwanisha abarundi ngo ayone cyo kimwe, hama hari ingorane, hama hari ingorane. Wumvirije n'ubu uko mutanguye, uko mwariko murabivuga, muvuga muri twebwe turumugwi technique, mutibindi murabariza ahandi. Harakenewe ni recommandation ya mbere, harakeneye ko haba cohérence hagati y'ibigwa byose biraba kurondera ukuri no kunywanisha abarundi aho bica hose, kandi bikaba bien coordonné par les institutions de l'État. Mbega ngaha hari abashikiranganje bangahe muri inama? Ni bangahe? Wa mworosha ni bangahe?
banza urindire hari abashinga amateka bangahe hari abakenguza amateka bangahe aha hari ikibuze kuko byari kuba byiza bari ngaha bamwe bamwe bakagenda bumva ibigoye bakagenda bumva no gushaka n'ingufu dufise kugira tubashigikire muri rwo rugamba rutoroshe nabo nyene sukubarenganya hari ijambo ryavuzwe kandi rikomeye imigwi ngiyi irondera ukuri ko kunywanisha abantu imaze igihe kirekire iri kirakora birayigora biranashika naho bidemobiliza abantu bituma abantu batizera bati mbere turiko tuvaye tujaye jewe imigwi nzi yagiye ikora ntiyarenza imyaka 3 uwi wacu umaze imyaka ingahe 10 n'ingahe ngira 12 hamaze kuza guhindagurika dukangahe imigwi ngiyi ntibagenda bahindagura abantu igihe cyose ntituze turabeshanya uhindaguye abantu ucutuma musubira inyuma umwe agacagira ngo reka ntangurira ahi wanje erega turabibona jewe umugwi wa mbere abari mu Rwanda baraje kumbatsa nabandi bakambatsa kuri nabandi bazotsa aha nukuri abantu mukora muri presidence ibero komanda sikomeye cyane gose guhindagura abantu bo muri severe igihe cyose uko imyaka 3 nishize nibiki si vyiza biradestabiliza uwo mugwi bikawutuma utaguma ku ijambo utaguma ku ntumbero icanyuma iki kibazo cy'u Burundi cy'ukuri nuko nkwanisha abarundi muri iriya myaka twama tuvuga usanga ari uruhererekanwe nico gituma vuga mbere ntivyotejwe koroha jewe ndasoma cyane ibitabu ndasoma cyane amatemwanyaje kuri ibibazo byacu barakubwira bati iyo hatabigandagurwa rya kwa gasore 65 ntiyari kuba ariko kubwira bakubwira bati batabigandagurwa rya ngenda ndumwe ivyakwirikiye 65 69 kurundi vyari kuba bakakubwira bati iyo hatabirindwi na kabiri kuri 8 ntiyari kuba hari umuntu twahaririye genda ko ndaguharira kuri iki kibazo arambwira ati ntibantunganye mwaragize ihonya bwoko mwega Afrodeo namubwira nti niba uvyemera ndagusavye ucumfata unshira imbere y'intahe unshira imbere y'abarundi gutyo ibintu bitonganduke n'ingoga kuko kenshi usanga aka kabibi ari twebwe indongozi tukabiba nta kibazo na gitonyi muri kino gihugu cy'u Burundi kiri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abato nta na kimwe nta na hamwe uzosanga muri kahise ka kino gihugu hari abahutu canke abatutsi canke abatwa ku gatumba muri quartier hehe bagiye kwitunganya bonyene ngo tugiye gutera aba aca ngo tugiye gutera n'abari muzogende mutuhoze murabi nta na hamwe ariko akabi kava hehe muri twebwe indongozi dufise inyungu tugenda turondera hama izo nyungu aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye musenyeri mufite akazi gakomeye cyane buriya aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye tukagenda kurondera inzira zo hafi
nico gituma rero buriya muri iki kibazo cyo kumwanisha abarundi barya abarundi bene wacu bakuru bacu ba data basogokuru bacu bo hariya mu mitumba nta kibazo bagutera. Je ndibuka igihe ndo mukuru w'igihugu mwavuze mwumva ijambo ko nawe mukuru w'igihugu naragiye ahantu abantu bari bashwanye hari Muramvya ndavyibuka barambwira bati erega nyakubahwa twebwe n'ubu twashaka kwisubirira mu mihani wacu ati mugabo hari abantu muri mwebwe mu Rwanda n'ubutegetsi Bujumbura baca babaza kutubwira bati mugume ngaho ivyo twipfuza ntiturabishikira. Rero nyakubahwa murongo Severe murafise uruhara rukomeye cyane gose mufatanije n'abarongoye amashengero mufatanije n'abarongoye aya mashira hamwe avuga ngo ntaranira ibice bya politiki mufatanije n'abamenyesha makuru. Ubwa mbere n'ukuri mubanze mudufashe twebwe indongozi kuvura imitwe yacu kuyivura kuko ntituzashobora kuvura igihugu twebwe tutabanje gukira. Mugabo wagenda ukaraba mu mitwe yacu turacagwaye abo ndagira mbaze mbe hari abapsikologe muza murasaba ngo baze barafasha erega turagwaye tutabizi ugasanga umuntu ararahira afite ikibazo akarahira mundi bishoboka. Rero nagira mbereze ngaha iki kibazo kirakomeye si kuri kahise ka kino gihugu gusa ni no ku mahoro muri kano karere no ku mahoro kw'isi. Ariko agenda ukaraba ugasanga ni kibazo kitavugwa. Ugiye muri Nations Unies ni gake bakikubwira, ugiye muri Union Européenne ni gake bakikubwira. Ndaza umurundi mwene wacu yagiye ahantu ariko arayiga ibibazo by'ihonyabwoko aravuga ati hari abayihonyabwoko mu Burundi bati ihonyabwoko riri hehe bati woduha urwandiko ruvyerekana gwemejwe kugira ngo tubikorereko. Arabura yacira nayamira turakeneye yuko tutoteba hakabibwirizwa rihana ikintu citwa nyabwoko mu Burundi atariho nyabwoko uza kujya kuryagiwa gusa iho nyabwoko kuko hariho ibintu byinshi hariho mubaburo mwavuze mwebwe hari n'ibindi by'abantu bishiramo ngo je ndoba ndumugabo nerekanye ko nshobora kwigagaza nkanka ivyo abandi bose bemera. Le négationnisme le plus vulgaire, le plus abject. Abo bantu gasanga ari garagambira agenda umengo isi ni yiwiwe kandi yarakoze amarorerwa yatumye igihugu kiba mu marira mu myaka ingana nkuko. Hari n'abandi bashobora kugira manipulation kuri bibazo kuri za intérêt navuga nabo nyene ibwirizwa rikabahana kandi iriho rigakurikizwa. Aha rero nshatse guhereza ngira ndi hariho uruhara rukomeye cyane rw'inzego za leta. Je ndagira nsabe nukuri abantu bicare bavyige neza barabe bati twogira iki kugira nanibuze umugambwe murantonga kugira ngo umugwi Severe urangize n'ingoga kino gikorwa. Severe ntuzokwihende ngo muzomenya byose muri detail habanda na gato ahubwo ivyo muzoshika ko twabiga byose nivyo bizoribera n'aba universitaire n'abandi bakarondera rero umutima uri munda ahandi bagashika bagasha niyo uvuze ibintu bakagira ati uyu ariko arayivuga abikuye he yabwiwe nande cyane bakagenda kwivugira ivy'iwabo mu mutwe agira mu universitaire padi muri universitaire y'abasazi wanyu mu ma université
bakandika ibintu bakavuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru kuri ibibazo. Murantunga navuze byinshi mugabo turakeneye n'ukuri mpereze ngaha gufata ingingo kandi nta nizofatirwa atari mu rwego rukuru rw'igihugu kugira iki kibazo gitebuke gihere, tumenye ico kuzira, tumenye inzira yo gufata, tureke kugenda umuntu wese mu gitondo aza ngo kuri jewe haba namba, tuze turondera hose.